ahiye mani izuba rirahiye abana barahiye Jean ndacu byumva mani ngo bajya abana bakuze nabi sibyo mugabo ugasanga bari kuvuga ngo bakuze nabi kubera babona bakuze bafyina abapiti bakuriye muri life nzi apara ruyuba nanabitahura ariko ari bafite batabitahura avuga ati bati nibiki ari bupiti umubwiye ati bro general inzara na cyose ngugiye ngo mani nguri kwisi urabaho abapiti ko bakuriye mu buzima bwiza atacu bari babuze bari kubigisha ku mashure meza bakagira ubwenge n'ubumenyi bwinshi nta n'ishuri bapawe ryari kumunanira kuriye ugasanga ari mu rupango w'umuto bariko baramuvura ko baramuvomamwo amatro bamuvomamwo ivyanyoye so bisobanuye iki iyo udafise vision ucuhura ivyo muhura byose murajana iyo umuntu adafise yaja ebana ntazimira urumva ahantu hose nahiwiwe reko byumva uze tubereka aho dukura amafaranga namwe mu yaronye apana guwa mwicaye ngaho onye maze nta mukobwa jenzo w'amafaranga kuri telefone never aho muri hose mu byumve never ndakeneye ngo abantu bambone ngugiriye kwambara ikirato cya 150 mani ambara ikirato cya 20000 niyo level yawe bien sûr uriko byumva niyo level yawe iyo level ya 150 zoyigerako uriko byumva nta muntu muri nta muntu Besto mane nibeza gusumvya n'abashiri bacu wallahi izina ry'Imana sigura mane abashiri bacu barafise amakode bamwe mugabo nujya mu Besto What's up my people, hello my family, it's me Alan again and the one and the first. I'm coming again in our TV Yaganawe TV. Mwamaze kunyumva nikatwi gato gatoje kuzuye kuri nkuko bisanzwe mbaze ndabibutse nongere mbaze ndabaramutse mbere mpereko baramutsa aho muhereye hose impande zine zigize isi bakunzi ba Yaganawe TV. Turabakunda, turabemera, turabubaha kandi mama muturyohera. Ukaba uri mushasha naho ukaba utarusanzwe uri mu muryango wacu banzu ugire subscribe kugira ibiganiro bize biragushikira ikibiriraho. Ni jewe alenyene ubundi namaze kuba nigarukira mwamaze kumva ijwi nijyana ndi nyene musanzwe menyereye kuri ecran zanyu ce kuri screen zanyu mwamaze kubona ko mfise umutumira adasanzwe umugenali class umugene nyene ari humble umugene nyene ameze fresh sino muvugira byinshi reka mbaze ndamuhe akanya abanze yidondore ndazi adutekereye byinshi. Welcome my people. Yeah, thank you so much. Yeah. Mr. Alain. Yeah. Tamutse n'abakunzi bacu badakurikirana. So my name is Elvis Bright. Akabiri gato gatekeye Imana nini. I love the life I live the life I love. So nibaza akabiri gato gatekeye Imana nini. Benshi niko banzi. So ndabashimira cyane kuri screen zanyu ko mwanyemereye ko ndahaba. Ndibaza turagira nibihe byiza. Elvis reka ndakwakire wumve wisanze ni muri Yaganawe. Wisange bakunzi bacu mwamaze kumva tukumwe na Elvis Bright kabiri gato gatekeye Imana nini. Wow, it's an amazing name. Elvis umeze neza cyane. I'm cool bro, I'm cool. Ni haso tuwiri zuba ryo muri town na urarize turi muri sama bro. Bari turi muri sama mugabo ndabuzo dusama ahubwo. Biravana tuzaye ngo hanze hahiye barajyaguwe yahahiye mani izuba rirahiye abana barahiye Jean ndacu byumva mani kandi muri sama abana ngo barashanye ne bigakomeye na urabibona town sometime sinzi ko je ndaba nabi je ndi muri town ibana mba ndi mutulaibani twanje kubera akazuba ngenda nicumokera po kimya kimwe usanga nyene ni ibintu ari fresh mbwa ndabona abana basa neza hanze turabona ko ibintu bimeze neza hari ubuzima buryoshye abajene bameze neza cyane ama vibe turayabona sinzi ko amafaranga ari menshi usanga ba diaspora guma batamo bamwe bagiriye bagugira aba diaspora mugari nk'abapiti nkatwe tuba turi muri haso y'ibisazi mane nana kimwe just ukaraba around y'abantu bagukikuje ukabana muri family na mu diaspora numwe ari mwe abashaka ko udafite mu diaspora gusa ufite life imeze neza cyane rega life singoma gujyohera umwe wa diaspora life urayicara jinga mane urayirondera hariho
twese turatandukanye hari uyirondererwa hari n'uyirondera rero bakunzi ba Ganaho TV ndi kumwe na Bright mwamaze kuvyumva tuje nyene kuganira ku bijanye na life yo ngaha hanze ubuzima tubayemo mwino misi ubuzima surtout ku bajene mw'iyi misi ubuzima turimo Bright aje kutuganira tuje kuganira nawe twovyita gute tuvyite ko tuje kuvuga imibereho y'ubuzima canke ingene challenge tugenda turahura nazo mu buzima tubayemo surtout abajene aha mu town yacu Elvis nkundi nza kwita Bright urigiye kuraba turi mu buzima bugoye aho ubuzima bucanga abantu cyane bamwe mugareka twivuge ko nituvugire bose arabo babimeze neza cyane turi muri life goye bisaba kugira ko hustling sana bisaba kubiriyashu kugira abantu beho fresh ushobore kuvuga ati ndashobora kuba ndonka loyer ndashobora kuba ni rationa ndashobora kuronka agent de poche canke nyine ndashobora kuba ndangura umugambi kanaka bisaba ubuzima bugoye tugiye kuraba twara twibaza tuti hari n'abapeti benshi usanga bafite abavyeyi barondeye ariko tugiye kuraba bose n'abapeti bafite abavyeyi barondeye duhurira mu mahasro duharatwe turahasoringa duhasoko turondera ubuzima kitavuze yuko hari n'abandi tutazi nyene ubuzima babaye umwe gatuma umenga babaye ubuzima buryoje tuje kurabira hamwe rero twe nawe tuyagira abakunzi bacu tuyagira ingene ibintu bimeze eske bimeze gute ubuzima barimwo nibwo cangwa so anyway reka nishure kuri ico kibazo sometimes aba bapeti bamwe buryo ugiye kuraba neza usanga ikibazo kiri ku bavyeyi abavyeyi urazi impamvu hariyo famille zimwe man hariyo akantu abantu benshi bakunda kuvuga mugabo n'abantu bakunda kukavuga uruhande rumwe nivyo urundi ruhande sivyo hariyo abantu bakunda kuvuga ngo mane ngo bajya abana bakuze nabi sivyo mugabo ugasanga bari kuvuga ngo bakuze nabi kubera babona bakuze bafyina abapiti bakuriye muri life nziza iwo barafise mula urumva iwo barafise akadaramu washatse kuvuga ko bakuze nabi donc badakora bamwe bavuga iyo babonye abapiti bakuze neza ukabona umuntu yakuranya agafyinyi acavuga ngo bajya abana bakuze nabi urumva so nabone sukuvuga ngo bakuze nabi abapiti bisanze muri yo life abapiti bisanze papa wafise imiduga 5 mu rupango abapeti bisanze batazi gutonda ku ishuri bafata amabisi iyi life yo gutonda imirongo mane kuzuba nayo bazi iyi life yo kuvuga ngo tuzoga inyama ku dimanche cyangwa tuzoga inyama ku rubanza nayo bazi inyama bayizi kuva ku wa mbere gushika dimanche kuravyumva abo bapeti si question yiwabo ni question y'abavyeyi babavyaye ni gute babantrenye ni gute babareze kuravyumva so rero aba peti kino kibazo ni kica kibici wabo kino kibazo kica kibica abavyeyi uburyo abavyeyi bareramwe abana babo nibwo uburyo abana bakuramo kuravyumva so mugani kivuze ko hari abavyeyi nabo bafise amafaranga nkayo yabo bavyeyi bandi bafise muga abapeti baho batigera babona ko papa afise inoti jewe naja zanze nk'abandi ko papa afise inoti je ko naja Dubai nk'abandi ko papa afise inoti ko je nonda ku murongo nk'abandi kuravyumva alamico ngyarandihira ishure ariko nta mula gengi mba mfise ndashaka kuja mu ibi mugabo nta mafaranga yatanga nta mafaranga afise mugabo power yafise mugabo power abiza ati umupeti ndikunda mwigisha urumva jewe anytime ishobora gupashinga nkagenda kuravyumva no mupeti nawe ko yamenyereje guma ndamuha eske hako no myigisha guma ndamuha sino myigisha nawo kwironderera akuburya voilà iyo ni comportement imwe ifise abavyeyi beza kandi twancourage abavyeyi bameze nkuko umwana sikumwima ngo umwana sikumuha byose of course kuko ndiko ndabira bari vise ugiye kuraba umupeti yakuze aronka cose afina agira gute challenge z'ubuzima biramugozera mu peti nanakura no mu mutwe oya aguma afite zazinda ati niba bandi bavuga ati twebwe aba iyabonye yakubonye muhuriye town akaya shaka kwa mwariganye mahuriye mu bintu akakona akayashukabize akafisa akavumbi ku maguru uri kurasoyenga ufise nk'akadiri kurapamba nako abantu umenga ntiwiyubaha apara ruyubaha nana bitahura ariko ari ufite batabitahura aba avuga ati binibiki ari ufite umubwiye ati bro general inzara narayicewe gugiye ngo bani nguri kwisi urabaho ibyo birabaho kumbe wowe givuga ati no mupeti vipi nakuravyumva so rero abo bantu baragize iki baratandukanye urumva rero ikintu kiba gihari ngaha anyise ikindi
abavyeyi barakwiye kwantrena abana biwabo sindi ko ndavuga ngo reka kubima si vuga bigishe gukura mu mutwe mu gihe wozo wagiye ubuje azoshobora gukontrola bino bintu cyangwa sukuvuga igihe wagiye ushobora kuburiho uzokura ni formation nziza babavyeyi ndakunda abavyeyi bamwe akora avuga ati je mfite projet mfite company isiki ndashaka kumana banje ari bi company bazo isigarana of course rero ntuzo ukeneye kumwana azosigarana company yawe mwigize gukora kiri muto mbere namwigize kuri ivyo bintu icyo ashaka akironke mugabo ntabari muri abapeti avuga ati weekend irageze no gusohoka ava muhira vendredi za dimanche 1 million 2 3 kuko nta mafaranga bahari ariko umuntu aragiye muri boîte aspenize 3 million akumva na ibintu bisanzwe ntabashobora gufata inshingano avuga ati ndi umuntu mukuru niwe mupeti azohura na challenge mucanga gato mu buzima kandi umupeti umenga yasaze niba abapeti uzosanga mbere tuze kutwirabira ko niba abapeti kwera gukura touch babuze bagize gute niba abapeti uzosanga bafata n'ibiyayura mutwe cyane kuko mbere nagira je wari ikintu kimugoye muterega we mpamvu wo ufata ibiyayura wo dafata ibiyayura mutwe wo unutamungagara usanga utaje mukanyori ibibazo bivanze n'ibiyayura mutwe usara direct ya bobo ni akubwira ati ntacuka erega Elvis tugende kubiraba ibiyayura mutwe birazimvye butarisi nibaza birazimvye vraiment birazimvye kuko ugiye kuraba nka usa ikiyeri kigwaga ikiyeri mutwe reka uretse impamvu genda ihowa ikiyeri kigwaga ikiyeri prix normal yacu prix normal le prix normal ya leta uno muste vukana kiri ku 2005 2005 mugabo yahise kiri ku 5000 3005 urumogi rugwanga en tout cas ntavyo nzi bwangira ni igihumbi bure ni igihumbi bure ni igihumbi urabuta umva rurazimvye no aba bapeti rero mani nibafata iyi marijuana musazwe nawe uyobura amahera nawe uyobura amahera igihumbi raciye yobura nibafata marijuana erega kubera rivi nabantu bamaze kwihahayi iki niki anwa makoke banwa ma boost agize ngo afashe ibintu bisanzwe afata maskanka none gashaho boost gugwa ngaye boost ni 25000 none gashaje je no kwamando nka 25000 par jour shira ku kwezi y'amafaranga n'abafise mugani mupeta bakuze ataca babura urumva rero igihe cyose aba bapeti bataba babantrenye bisanga bagize mu bindi bintu agasanga yakuze ageze kuri etape yari kuba representant cyangwa akaba umuntu hagarariye umuryango atigeze abitozwa urazi ugiye kuraba nkari ya munyabugete munyabugete muri phase 2 urumva hari ikigo gifasha abantu abapeti banyoye ibintu byinshi no mu maramza kiriyo sinko ko maramza genda urere majorité y'abapeti bari aha munyabugete ku kwezi ni 500000 umwana umurira 500000 genda urere abapeti bariyo mari n'abapeti wawo ofisi noti babagagama na mwana w'umukene mari uzosangayo hari yabinyoye none ubiriga bikura hose 500000 bozikura n'uwabinyoye aca sarira mwibaraba ni babandi bace bikura amashaje tora amashaje genda urare abapeti bariyo mana barasa abapeti basaze barabarihira amahera y'abapeti ugira babavure yakora vyumva cyumvira iski abapeti ko bakuriye mu buzima bwiza atacu bari babuze bari kubigisha ku mashure meza bakagira ubwenge n'ubumenyi bwinshi nta n'ishure power yari kumunanira kuriye ugasanga ari mu rupangu w'umuto bariko baramuvura ko baramuvomamwo amadroge bamuvomamwo ivyo yanyoye irafiragoye surtout life ya buja ni hatari kandi so uvuga ni buja gusa n'uruguru biriyo ruguru mugane ruguru ariko kayine usanga zvyinshi muta nako kayine usanga ruguru usanga yindi ko kayine ko mu rundi buryo ruguru baca banwa kanyanga inzoga bita umukorora jipo igiti rugazabana yatashe bujumbura mutanga mucango kandi arashika Elvis reka tube twigarukira kuri neza na neza yitwa ko turavuga ku iyi life turimo uratubwiye uko probleme z'aba bana biva ku bavyeyi batabeditse kufakiri bato ariko ndibaza ko harimo n'amakosa y'abana kuko nawe uri umwana umuvyera niyo umva ntimuvyeyi umuvyeyi akurungi katigendo binwe hagu umuvyeyi avuga ati umwana wanje ega babijamwe n'abavyeyi batababiza abavyeyi probleme bafise ntibasigurira abana ati mwana iki bintu sivyo
aguma abona tumwana no kumwica ashaka abavyeyi babakuza tungo ntibarakurikirana n'abana nta mwanya baba bafise nta mwanya bafise umwana akeneye presence y'umuvyeyi ya kuva akiri muto arakeneye presence y'umuvyeyi urumva abazungu baranabitahura niyo bavu bivyarira abana bake niyo avyaye umwana usanga ariko amutwara mu kigo ugasanga umuvyeyi aratwaye umwana mu kigo abazungu baraza umwanya n'abana babo mu masaha afise akora ku munsi arafisemo n'amasaha ategerezwa kuja kuraba umwana wiwe bayage uravyo mugini wacu umuta banyoye amata bariye baryamye bagiye muri kudiswari baryamye okay biba bihitse abantu bibaza ngo aya mabezo baha abana babo niyo akwiye orke harakedi kiyago hagati y'umwana n'umuvyeyi umwana rero yabuze ikiyago c'umuvyeyi ewana aca wenyene ni wahitamo aca yironderera kandi aca kenera donc kintu kibigende baza abapeti bo tubita abapeti bo mu kigaga bo mu kibosi bakura bashaka ku live kubaho ubuzima nk'ubuzima bw'abazungu kubera baguma ku mateleviziyo aguma araba bijyanye naraba buriya buzima rwo ashaka kuba babona ku ma TV yacu abantu barumwa makoke bagira iki zijya filme zijya mu virega nyinshi ziko ziga publicity ibintu nibona bacisha ikintu muri filme ntibaze ko barakigwanya bariko kigira publicity neza rero bapeti bashaka kubaho bujya buzima bikaza kubaviramo iyo problème donc urumva ko uruhara runini rw'abavyeyi reka rero tuze twigarukira ku rundi ruhande rw'ubuzima abajene tuve mu bagaga tuje mu bajene nko kuko iwacu bakikora hasoringa barondera ubuzima turabere rero ico bita gufekinga life ya tusigurire bakora dukurikirana agufekinga life eske abantu barumva ngo ujya mu type ngo la fakinga life ngo bayo life ya fake ya imvugo dusanzwe dukoresha ngaha ni novuga ni slang dukoresha twebwe abajene fakinga life baye ubuzima bwa fake iyi slang nayo wewe uza kuza uyivuga kiki man so iyo bavuze gufakinga live bakubwiye ati Jean wowe uri kubaho ubuzima atari byo wawe nekura byumva urabona nka jewe hasa bro je ndiko ndahasaringa man kugira nzogende kuri ya vision yiwanje sivyo kubera umuhasa wese abafise vision yahagomba gushika urukura vyumva so bisobanuye iki iyo udafise vision ucuhura ivyo muhura vyose murajana iyo umuntu adafise yaja ebana ntazimira urumva ahantu hose nahiwiwe urukura vyumva so gufakinga live ni gute live genda ashobora kuba nkorera amahera of course man ngaca ngomba hari ibintu abajene bikunda kudushikira tugasohoka manira nkari crystal sivyo ukazura umupeti asohoye 500,000 arayariye man sivyo we nawe ukacisha gupinzanya nawe uyakorera amezi we nawe ukorera 600,000 ku kwezi tuvuge ko ukoresha 600,000 ku kwezi sivyo le crystal nawe uciutanga 500,000 kugira nawe nakugaye ijoro rimwe mushara w'ukwezi umupeti wewe arije duposhe bamuhaye nayo nyene 500,000 yo musi naratangura kujya yo bamuhaye aza kujya muri crystal ari arije duposhe yiwe yarasanzwe afise we nawe uriya y'ukwezi mu mufuko isigaranyemo 100,000 kandi wowe uri hinzu urumva sufungura urakeneye gufungura ukwezi kose kwambara déplacement sivyo cumbwira rero man wowe uriko wigereranya n'uyu muntu aya mahera arayatanze we naca hombye wowe arayatanze ugiye mu bisanzwe wese sinzi ubuzima ugiye kubamo iyi misi isigaye ukuntu gufakinga ubuzima ukura vyumva ndakeneye ngo abantu bambone ngugiriye kwambara ikirato cya 250 man ambara ikirato cya 20,000 niyo level yawe bien sûr ukura vyumva niyo level yawe iyo level ya 250 zoyigerako ukura vyumva nta muntu muri competition ngaha nta muntu ari muri competition n'uwundi ngaha sivyo kandi nta muntu azoguhagaritsa muri ville ngo wambaye ikirato cya 20,000 kujyana amategeko abihana ivyo bintu umuntu ni wagira amerizio muri we y'ubugugu y'uburofa ngo dakeneye kwambara ikirato cya 250 orke we naho himbwa tuwas eske 50 zocu yakoresha iki nezo komeje kirata atapana yama ega gira wasanga yo cyambara muti akarenza ko yeswime akagenda muri viratimani yistire ni shasha 2025
ni style shaje izo tuzozibona mu misi uzozibona eko uravyumva ugasanga umuntu ngo akeneye gusohokera ahantu hasa neza bro ja kumubano ja kwa kireko ja kwa vyisi man hasohokere man ivyo bintu uri kurarya no muri buja cafe hehe hose barabijya biyo uri kuravyumva man icara ahantu mu ngana gendana nabo mu ngana uri kuravyumva gendana nabo mutangana muga mu vyiyumviro iyo ukeneye ivyiyumviro vyawo mutangana vyawo ukeneye kugira muga nukore ivyo abo mutangana bakora uravyanse nitandukaniro riri nakora vyo mbane ngo ara ngo fise umusto ngo dakeneye ngo kumusohokana ukacho koti kesi ya 150 moto ni bitoro na bitoro birimo buze shirako ni bitoro shirako ni bitoro mano umusto uzogenda umubeshe ngo urafise ikesi ejo acha kubona muri kinama utonze wambaye bodaboda utonze acha kubaza ati bebe ya case iri he wowe nani uzona kwibuka kuko nuzokwibuka none kintu utacufise nani uzona kwibuka nuzomubwira ngo iri kuri station uzowanze uyati uzubura ibyo uvuga urumva man acha guheba urumva acha guheba kubera iki wa fakinze life kandi iyo waza kumuraba atamodoka ufise yari kukwakira urumva yari kukwakira yari kumenya ati mani shiri wanje ra muduga fish kandi ndakeneye kuvyakira kata muduga fish ndakeneye kumukunda kata muduga fish mugo wogiye kumwereka ko ufise umuduga mani wawo koze urafise amaraye uzokwa mukota umuduga every day hari nazo gutelefona ati baby yundi kuruzuri beach buriyigeza na muduga wati ko nabagenzi banje we nawe wicaranye na mama wawe ko murawati biraye aro byabonetseho imana uzi n'amavuta yo kubishira mwaza kuva mani kazavu umusore ko nagutelefona guzana ikezi urumva mani yo live urumva ubwo buzima umuntu abari mu bisanzwe uwo no munyororo uburi kuriyambika urumva ukurera ugufekinga ubuzima mani baho ubuzima bwawe nta muntu azobiguhanira nta n'umuntu azobigutwengera nta n'umuntu azobiguhora ngo mani ngo turagufunze ngo kubera ngo bayeho uko habi twese tubaye erega nta bantu banganya ubuzima mani oya ntufate mani je nakuriye mu kanyosha gice since nja kubaho umwana yakuriye ikiriri yakuriye gasekebuye urumva jewe mani je naroze uruzi mogoyi mani je noga muri Tanganyika kandi bari muri piscine urumva kandi je namvubu yandiye urumva baratevye turaho bagenzi n'imvubu kubera umwanya munini mara mu Tanganyika baratevye kandi warakuze kandi narakuze mugubu ndaja muri piscine ko nafise amahera muri piscine kare sinajayo nta n'umuvyeyi nari ifisa ntwara muri piscine nukira vyumva mugubu ndafise amahera yo kwitwara muri piscine nivyo bindire nakubwira mani rondera abantu bakuze ivyiyumviro hama bagukuze hama uducuronka amahera inkayo bafise akwemera nawe kuja muri place yaho bicara wow thanks sana ku ikintu cyo guhasolinga life uvuze surtout ku bajene bahasolinga life ni ikintu ciza cyane kandi ni ikintu girageze gusigura ko beshi bacumvise I think ndibaza ukabura umujene usanzwe faking life wavyumvise ingaruka mbi ni nyinshi donc ni kwamana wamana ma challenge nawo ubwawo udashobora wamana nivyo gubona udashobora gukontrola man iyi life turimwo reka nakwereke Elvis problem uzosanga abantu ingorane zohura bahura nazo abajama ba faking life uzohura abatipe bama mu madeni yama bagwasa utuntu rero nafise nivyo gwatiriza rega birahera ega nakina ntacagura ega rya umuntu kuko n'usabiye deni muri bank aragwatiriza ikintu uzumva uzubona nk'umujene akubwira ati mani hariho show vraiment yana show kuri société ni cakirato kimwe cagura urabona ko cakirato ngo kimwe nabatirizwa mu gwe kimwe ngo diplome ma 50 kandi ntafisa cyo yakuze nyonge zamwe yandi basibisho gitwariramo nuko nyira kura yide egara baja muzona ture nka ordinateur ya muzehe muhiti kuko butike ati mani duhinzoga arabizi ko papa wiwe atazotakaza ngo kwira imashini azoza ziriya duhinzoga tuingaga kese imashini mihanzo yaguheje uti ni habagize problème za sekonja muri ville barafise ukuboro bavuga mani mani ngo uri umupono mani ngo we mbizi akatehora mu butike nawe kandi baje kadirije to mu butike nawe nabati nakajyama ikato zitatu utari kintu ndamusigiye rero iyi faking life vya mabiri ifise ingaruka zamaziza
premier ikintu ca mbere cyo bikubuza gushika kwihangiro yawe kuko naho bufise vision ikatanga kujamwo ubuntu bwo bufeki nyene gufekinga ntahigera ndibaza umuntu uko muradukurikirana murumva yuko Elvis ababwiye ku kintu cyo gufekinga life ati tukigeze nga Elvis tuzakuyaga ku bintu bigiye bitandukanye ubona tugiye kuyaga ku kindi kijanye kuko urumujene nkanje iki niki tugiye kuyaga ku kintu kijanye surtout navuga ku bakobwa bashiki bacu twagiye turavuga surtout ku bahungu ni bakunda gufekinga life n'abakobwa bafekinga life mugabo si sijari cyo kimwe n'abahungu bo babahundi ubuzima tugiye kuraba abakobwa nabo bakunda donc banyarwanda bavuga ngo gukura bakunda kurya amafaranga babire bajya amafaranga batipe ugasanga mudemo akundanye n'abasohokana n'abahungu batanu aguma ari message cherie twabuze umuonkre sakamena ikigandaro kuja kuri nuzeye abandi ukumva ngo cherie ndagwaye telefone yamenetse iki ugasanga bise nk'abatipe batanu bose abwira ivyo bintu turi muri isi turi mu bajene nabo bakobwa n'abajene bacu turabonana abajene turagendana turabana abajene nabo bavuga kiki babakobwa bakora ivyo bintu bo abakobwa bakora ibyo bintu abakobwa baranagowe muti abakobwa baranagowe cyane urumva icyo no bavuga ko ni kimwe gusa bo ikintu no babwira ko ni kimwe gusa abo bakobwa barakwiye ku just kumenyera gukora donc barasabiriza cyane mu ijambo rimwe abakobwa basaba bakore sivyo kubera ayo ma challenge bagumamwe yo kuguma basaba tipa mani hazogiya tipe bahira bazoti tipe bahira so rero hagutunganya bari muri ivyo je no bahanura ikintu kimwe nibipfume bibagora bakore bahere hasi ivyo bintu bakeneye kuri abahungu nabo bavyironderere si vyatari n'amavuta ni iki birizi tu anniversaire nabo vyikorera bafise ububasha bafise amaguru n'amaboko bafise n'umutwe aho mu bisanzwe ibintu byose bakunda kuvuga ngo byose ni mu mutwe bipfira mu mutwe nyimba baramaze gusevinga ko bakwiye gusaba tipe naho bapfira barakwiye gusevinga mu mutwe kuvuga ati ndakwiye kwikorera avyo bintu abo batipe bamba nanje ndavyironderere uzaze ukora kwitesha agaciro dore nk'ubunye wumvise ngo je ngomane kwa mu sister ngwa mu story twara bahaye 100 we nawe ngomane wamuhaye 100 kandi nanje namuhaye sase nka ariho rero ibigeze kuba un jour biba twicaye ahantu ni komite manyaje vraiment byo byarabaye nari maze no kubivuga nyene kuri televiziyo twipo ahantu n'abaji banje tukara kuri batanu tuko turasangira twateye blague cyangwa bari umudemo wamuzinanye umudemo yagize cyo broadcast yagira akreya agashini do diffusion siko no kavuga kabatipe asaba amahera acha yandika message tvip meze bien man fasha ga service mpa 10000 man iyo message cikira babire abantu twa turi kumwe itsikira babire babiri carimo message yanditse kumwe ivuga bimwe umunota umwe dokuruva yaranditse akaca kandi ima yandikiye abantu desa mwana udesa ntabwo tufate kwandikiye abantu 50 ntabwo veni bamuwafata 20 fois 10 nangaye desa 1000 denko kuri message imwe abashiki bacu baduhagurukiye ndaki we uraza bafunga mu gitabo cy'amategeko ragwe gushira ibyo koze babafunge man nabasuma maze mwabakobwa reka ndabibabwire maze acha wese ko man mugende mukore murafise amaguru murafise amaboko man twe turagowe tugo turakora man tukeneye kwigaburira urumva muze tubereka aho dukura amafaranga namwe muyaronye apana guwa mwicaye ngaho onye maze nta mukobwa jenzo w'amafaranga kuri telefone never aho muri hose mu byumve never so yamuha visa jenzo yamuha Reka bone fumuye mu visa man ukabona ko ari mu kibazo ukabona ko ari mu kibazo akataka gusanga muhira kakigutura ukayamuha muri ko muraya akagusanga muhira uba mwibarabara nufisi yuwa nduba mwibarabara reka n'abanye bakobwa turakunda kuyaga ndabize n'orayaga uzumva ngo yanga umutipe ngubisavye amerangwa kugira ngo yatore ngo muhira naho no kubwira ati ja ku mabati nyanda yarungike transfer ndayagurungike
ni yuja man ni ukeneye amafaranga sije ndayakeneye kandi akubwiye ati ngo yatore muhira kandi jena ukoresha none umuntu agusinyira sheke none ayironka ku telefone ari kuri banki yagusavye akadimire man gende yaretire nayo je namera ngenda muko yagusavye akadimire yabasavye muri abantu des yafashe araraba abatipe bose muri contact je ubuho gasaba dimire nandamu ngo gusaba ngangaya bo saba ngasikati sami naho nyene afise kinasigu agasigura ati ngira ngo riki asigisigurika man kandi uzonsubiza pare ndakugabi cewe nta nakazigo bakugwatako timafatiki oya jewe yasubize mugabo jewe yamoye rimwe 50 jaroroshe kuyaheba mugabo biba bihetse biba bihetse friend ya rumva abashiki bacu mugabanye go bescribe bisababwiye ati oho yareka mugabanye iziboro zo ku reba name n'igiti muri leta ngwereye ndaba hari liste de base y'abantu ba mbere bagisibije mu gisagara ca Bujumbura aba bameze uko nibasubiza amera yabo ya mu kurangiza tuze twigaruka ko twavuze ko tuko turavuga ku bajene cyane tuze twigarukira mu bijanye n'urukundo navyo ndazo umujene urabizi ibi bintu byose byo gusaba amafaranga navyo nyine bifatanye n'urukundo ubutaha impamvu ndavyibutse nuko eje ndakuba n'umujene mugenzi wanje turaganira tuza kuvuga ku kintu cerekeye ivy'urukundo tuza kuvuga ku kintu cerekeye ivy'aba Besto Visi kigisagara kibona ufise abagenzi benshi kandi azusanga ufise n'aba Besto bafise abasheri babo Visi ubu Besto wewe urabushigikira ubu Besto ndabushigikiye kute urazi impamvu aba Besto mane nibeza gusumvya n'abasheri bacu ya wallahi zina gima sigura mane abasheri bacu barafise ama code bamwe mugabo ujya mu Besto nta musheragira donc nawe acagira amakode nawe ujya mu Besto afise amakode kuri sheri wiwe mugatwe turi aba Besto nta makode ahari ya wewe iyo voilà okay reka tujewe ngarukana example kuri wewe nta makode afise ndagashimye reka ngarukana kuri wewe ntacu tuje muri ngo acavuga ngo unavuze ko afise amakode yako kurabazi okay nkubu wewe ufise umumefu wawe manu ugasangana kwisanzurako yisanzura ku mubire uwundi mugenzi wawe wewe byo kuryohera ntanyisanzurako yaye nafitama nkaraba kwazi kibazo kitari kuri jewe we nta kibazo kiri wewe uri humble iki uramugurukira uri nta kibazo ciwawe hama nta kwisanzure ugasanga nivyo mwayaze abanza kuja ku telefone undi mutipe ngo ambajije ibi ngo kiniki ambwiye tuzoja ha ubona nogenda wewe ivyo nkabimenye kandi uwo mutipe wewe bere wewe mwakundanye mutipe bataramenya bakamenyana mu nyuma niwe mu Besto rero afise wewe bifatiki cyo ndamuhewe niwe nyinshi ni kwiyi wumvise ko bidakeneye by'aba Besto oya birakenewe wamaze kuvuga ko ucumuheba oya birakenewe ni faso yimwe kandi hari naho usanga muri aba Besto iyo kandi ibi nakubwiye biraba okay abasaba Besto bavuga ngo n'abantu mwisanzura nako iki niki sivyo ngo n'umuntu ubwira cyangwa ugakorera ibyo utokorera umusheri wawe tukibazo kurukibajije naco bavuga ngo umva ngo n'umuntu best friend urumva ngo ndamwisanzura ko dukora ibyo dushaka tuyaga ibyo dushaka sivyo tufasoke niyo ushwanye n'umusheri wawe Besto ni wo muntu wa mbere bo tugiye mu byo gukora aca habaho ibyo sivyo muga just kuyaga kuyaga sheri wacu ashobora kumbabaza mufata wundi muntu no bibwira no ngaca ndabibwira uyu best friend erega best friend ni ikintu gikira umuntu ategezogira abagenzi nyene bo bashaka kumutima mugabo hariho umugenzi abari closed man ndacumva sinashaka ariko ikintu jewe ndiko nshaka ko dushikako niki kintu cyuko sivyo umu Besto yamari sex opposite na wewe si wewe nta urafise mu Besto w'umuhungu jewe na ufise abajama Wada ufise man. Da ufise man, big man, da ufise. Umviriza. Bright. Ikimavu cikinje nshaka tugihagararako. Aba Besto yamari sex opposite. Umutipe bafise Besto umukobwa Besto w'umuhungu. Kuburyo umudemu aza kukuraba nisiri wawe ntazitakomana aho amahembe muratonganye murashavanye direct fire kwa Besto. Wow. Aba Besto barazigura. Rero ogwaija.
kwa muganga none Besto ni muganga muganga ni yinde muragonganye na cherie wawe direct imana wumva nyene wasaze washaririye bisaba kuja kwa muganga nta hantu na hamwe iyo umuntu mushwanye nta muntu wa mbere ukwiye kwegera ubwa mbere atari wonyene mwashwanye hoya n'igikunda muce mwongera mushwane wewe iyo umaze gutahura kwanza ko mwashwanye ntimusubira gushwana eri kuri kurashwana no kuratahura ko mwashwanye abari cyane ifo kuja kwa Besto bakamubwira ati je twashwanye na niye conseil woma mucamuhanurana gute mucamuhanurana gute acamanura bivanye n'ikosa ryabaye urazi ko umubesto atigera aba contre nawe atigera aba contre nawe mu gihe mufite beef umusazi uramutipa ja mwikoze oya suppose que wewe Besto wawe ashwanye na cherie wiwe Besto wanje ashwanye na cherie wiwe araji wawe kuguhanuza urabizi ko direct ubwo nyene uwo mutipe umucherie we ni ucuta mu makosa niho banje ko ariko uwo mukobwa nyene mu Besto wawe aje guhanuza ariko yaba yakoze ikosa wibaza nguragira kugira usabe pardon ari we yakoze ikosa uwo musto Charles Visto buzanye je no mu Besto mwiza abakobwa bose niko turi kuri televiziyo Bright TV yanyu peut-être barashira inomero y'uwanje ngaho hasi abakobwa bose mukeneye aba Besto bazora conseil vraiment I'm here for you je ndaguhanura neza ugasubira na cherie wawe bitarinze guca mu zindi ngora oya igiciro kitavuna cameraman uza gushira inomero zanje aho hasi ndazisiga ya Elvis reka ngushimire cyane gusa jewe mu kurangiza kiboro c'aba Besto kweri umuntu yarakoze tuzogira party tuyibo tuzogira aba Besto ya tuzocitondera reka tubemere bakunze bacu reka tubemere nyimbo ta Besto arufisi sofu mumugura amafaranga none gira mu Besto nagira n'umusheri hajye umuntu ari singaraga umuntu ari bien sûr ya frère he umusheri wanje aje muri commentaire yandike aho bari reka nuwa guteranya yitwa barayugare havure abakobwa benshi commentaire bamwe reka turagize igane twemereye party tu ya Besto ya ho tuzoba Elvis munsi azotubwira vyi cyane Elvis akajambo ka Besto yuwanje wow jezo ya Besto yuwanje tubabwira uburyo twe tubanye haba muce muvyiga tugikorejo iki Besto yuwanje muta yagiye gutembera Zanzi ari Zanzi sawa yaje na cherie wiwe adashika guha content ngene vyagenze irone ategeza kumbwira Besto wo of course man jewe umudemu tuzosohokana azogire Besto mugabo hariho limite point nta kibazo mugabo hariho limite urafise GPS uzomushira mu kirere hariho limite uzoramusikana hano hose agiye jewe sinzonzogira uwo nzogira wese akaba n'umwanya akaba karakwirikirana yaga nawe TV hariho full stop reka turangize akajambo kanyuma Elvis reka nusaza atamushere ubwiza akajambo kanyuma rogira byukuri ndabakunda cyane jewe ndabakunda ko je nuzi urukundo je mu nababwira abakobwa bose je mu mutima wanje hacasigaye ibibanza byinshi ushobora kujayo ufise amachambre naruzura kandi ushobora kujayo kushatse ukisanzura kandi imiryango yamayugurusha no gusohoka je nanuze yara nagorane fitane n'usohoka no winjira kuravyo kandi n'Imana yavuze ati ndabahaye urukundo wala so ndabakunda cyane mwandaye mudukurikira cyane mubwire subscribe like share and comment ushire muri commentaire kugira tubone ko mwabonye kino kiganiro abakunzi baga nawe TV ndabitse ko Elvis Bright nanye sanzwe ari umuhosta kuri televiziyo yitwa Peace International TV urumva n'amahoro ku isi yose n'abazungu ndabaha amahoro Bright reka ndagushimiye cyane nshimiye umuntu wese ko dukwikina kuri yaga nawe TV Elvis yamaze kwivuga ugire subscribe kugira ibiganiro byo gushikira share kugira nabandi babone ibiganiro like iyo tweke ko twari turi kumwe ikibanza ca commentaire ikibanza twabasigiye kugira muze muragaragaza canke muze muradukebura canke muze muratubwira ibigenda neza n'ibitagenda nabi naho gutambuka iki kiganiro tubemereye party 2 y'iki kiganiro tuzoba tuko turaganira ku bijyana na Besto nari kumwe na Elvis Bright kabiri gato gateke imana nini ya nanje bari kumwe na along the one the first kazi gato kuzukuri ndabakunda cyane ciao ciao TV ubwenge ni wo mutima